ngo mu gihe amategeko mpuzamakungu adakurikijwe neza biragira ingaruka mbi ku gihugu. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe na Minani Edouard, umuyobozi w'ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge aberwa n'ivy'ubutungane mu bushikiranganji bw'ubutungane. Nkuko twagutabira ubunyene mu nyigisho zariko zirakorwa hano dufashwe na CNDH, dusanze ko abacamanza kenshi cyo n'ashingwamanza bakoresha gake amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazina muntu, kese mu bisata bimwe bimwe twasanze aho bakoresha. Naho nyine usanga kenshi ari ukutamenya, iyo batakoresheje bisanga bifise ingaruka nyinshi, haba mu gihugu cy'u Burundi canke muri mpuzamakungu. Ko kubigo mpuzamakungu nuko usanga rimwe rimwe iyo haje zo kuraba urugero gihugu keze ko mukuriza amategeko y'akazina muntu mpuzamakungu, nuko usanga Uburundi butakwisigura bukisigura aho buje gushira mu ngiro amasezerano bwasinye bwateko gikumu. Ugasanga hari n'abantu baje mu rwego gukurikirana ingene amategeko akurikizwa n'igihugu cyose, ugasanga ubundi uko burisigura. Hanyuma hagati mu gihugu naco usanga hari aho usanga abacimanza cyangwa ugasanga imanza zicibwa zidakwije amategeko kandi yaramaze kwinjizwa mu mategeko agenga igihugu. Murazi kwinjizwa 19 ivuga yuko amategeko yose y'ucateko umukono yerekana agateka kazina muntu aba ari nk'amategeko y'igihugu. Cyo gituma ubu turahimiza abantu bose bakavuga ko kubucamanza abashingwamanza bose kugira ngo bama yisunga mu kazi kabo ka misi yose. Musanzwe mukora mu kirangaje ubutungane, nko mwari mumaze gukora icyo, nimba mwari mumaze kubona yuko hariho ubukoresha amategeko mpuzamakungu, ni iki ushikiranganje ko bwarakoze hambavu y'ibintu byateguwe n'urwego rw'igihugu rw'agateka kazina muntu, ni iki kimwe cyo mu kirangaje mwari mumaze gukora kugira abacamanza bashikirizwa amanza n'abashingwamanza bashobore kuzabakoresha. Murakoze cyane. Jewe nkuko mubivuze nkora mu bushikiranganji bw'ubutungane, nkanjejwe igihugu kwigisha ukariza ubwenge mu bushikiranganji bw'ubutungane n'abandi bose yego n'ivy'amategeko abidusaba turabikora. Ivyo dukora no kuvuga yuko twama dufise umugambi wo kwigisha abatangura akazi k'ubucamanza mbere n'abashingwamanza, hanyuma tukabigisha bari mu kazi. Rero iyo turigisha turabigarako kenshi, cyo tumumvise yuko amasezerano ngenga agateka k'abana yoyo uravye ubundi aho bugeze ni kurugero rushimishije. Hariho ababijejwe kuri sentare zose mu maparake, mbere n'abana bafise ahantu bajanwa kwabo ate mabohero, ariko n'ahantu babigishiriza kugira ngo abagorore. Bivuga ko hari amategeko amwe amaja mu ngiro n'inyigisho tukazitanga n'ayandi usanga taronka ubuyoboke tubashikiye. Rero nko babivuga nuko bija umugambi mikuru y'ubushikiranganji bw'ubutungane harimo umugambi wo kwigisha abacamanza abashingwamanza kubijanye n'amategeko mbere n'amategeko mpuzamakungu ubundi bwashyize ko gikumu, kuko tuba turigisha turabijaniranya ibyo turosakari ko jewe mukunshinga kwigisha nuko ivyo ndabifite mu rupapuro navyize ndabikoresha mu kazi ka misi yose. Rekeye kutamenya neza ayo mategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazina muntu, uri kwaraba usanga batayazi, bafata amategeko kurya ari muga ntibarabe iyo amategeko yavuye bakagira ubushakashatsi bakamenya amategeko yose ingene ameze. Kuko uravye amategeko amwe amusanga ari mu gice ca mbere c'ibwirizwa havuga ngo twiheje amabwirizwa natweje amategeko mpuzamakungu na uri rwose ko gikumu muga amategeko ntibarabe barabwira ameze. Ico rero usanga ari intambwe ya kabiri no kuvuga ko araba bijanye kutarondera ubushakashatsi, usanga n'imanza bariko baraca usanga zidafise, usanga bataziguye neza, imvo zitameze neza, ugasanga ntibashingiye ko amategeko mpuzamakungu. Kinaco nicerekeye ingene usanga baronka ibikoresho bivuga ko barindira ko babaha amategeko umengo barayaba kandi bashaka kuyarondera bonyene. Niyo kijeje gusohora amategeko mu Burundi, amategeko y'igihugu kitwa CEDG cy'umushikiranganji bw'ubutungane, usanga bataja kubaza ati amategeko yasose n'ayahe, usanga ntibayamenye, usanga ni ntambamye. Nico gituma tosa yuko hoba
abakuru babo bakaza barabafasha kubagirisha amanama bakabahimiriza kurondera bakamenya n'ingene bafasha bakuru babo kumubuzi canke n'abasumba senta zo hejuru zafashe zo hasi kugira ngo zikwise amategeko mpuzamakungu. Mu bitavye inama barashikirije ikibazo cerekeye yuko basabe ko hoba itegeko ryo ngaha mu Burundi ryo fasha kugira ngo mukorosha ishyirwa mu ngiro y'amategeko bigamwe nk'abaserukiye bashiranganje mugiye kubikora gute? Itegeko ryorosha nta tegeko namwe ryorosha isumba ibyiza shingiro. Shingiro imaze kuvuga yuko amategeko yose mpuzamakungu yerekana gateka na muntu yose afata gukora amategeko y'igihugu. Amategeko yorosha yose aza yisunga iyo ngingo. No kuvuga yuko uri kwaraba abacamanza bashikizwa amanza bose kuyisunga bakanayarondera bakayamenya. Kuko utarondera usha kumenya ayo mategeko ariyo. Urayasoma hamukangene avuga hamukora nicyo ashaka kuvuga. Kuko ari usanga itegeko nk'ibizo shingiro byo ko amategeko akurikizwa mugabo babuti uye kwiza muri ibi ibi nabo birabujijwe. Twatanze akaro kerekeye teoriyani kubaka umuryango kubaka umusha kubaka urugo akarongora umuntu mugabo itegeko rivuga yuko bizashingiro rivuga yuko atamuntu arongora wasanga igitsina umwe nabo bati abantu baje kubaka kugira urugo akitora ubakana mugabo mu Burundi kiyaza ko abantu basanga ibitsina bubakana akona karorero nuko nayo mategeko yose usanga bati aya mategeko kurikizwa mugabo mu gihe aje n'amategeko y'igihugu amaze nacajaho kugira ngo kurikizwe izo shingiro. Ni intambara twavuze geto turavuga twashikiriza icigwa nuko intama myinshi usanga batarondera cyane kuko bisanzwe mu mategeko mu sikabutungane ho kigo kijejwe kwandika amategeko yose gusoma amategeko yose atewe kigikumu amategeko yose abashize habona ikigo bita CVDG nuko yuko barondeye ntateko nari midasohoka ngarondera rero bakagira ubushakashatsi kinacu nuko n'amategeko rimwe musanga atabashikira ntibatanga cyane ariko turahimiza cyane kurondera kuko uravye za imashini bafise ya amatelefone bafise kesha birimo ariko ntavyo barondera kinacu nuko natwebwe tufise uburyo mikoro make kugira ngo tubashikire kugira tubigishe nuko bimeze hanyuma twashaka nuko bibaye ngombwa ko bagitangura akazi mu isanzwe abacamanza nk'abashikiza amanza n'isimanza bagutanga kwigishwa umugabo agiye mu ngene umeze bakigishwa karanga mutima kawo abakigishwa nico bita akazi ka leta bakaba akazi kabigiyemo karakazi gakomeye kwigishije amategeko yo kwa muyasoma uhozako ukarondera cyangwa uretse naho usanga usigaye inyuma kuko bigo bihinduka cyane abateganyirizwa cyane. Umukuru wa sentare nkuru isubiramwo imanza ya Ngozi Buganyira Dafroze nawe ati turagiye gukurikiza impanuro mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu ngo mbere bagiye no kubigendera kurusha uko bahora. Ubwa mbere turashima cyane iki gikorwa cabaye kidukangurira gukoresha amategeko mpuzamakungu mu bijanye n'imanza dushaza minsi yose. Ego biragaragara kuko ubwa mbere mu masentare nitwahora twitaho cyane gukurikiza ayo mategeko mpuzamakungu mu guca imanza bivanye nuko kenshi twakoresha cyane amategeko y'igihugu cacu aba aturi hafi cyane ariko turabona kuko aya mategeko mpuzamakungu hamwe n'amategeko y'igihugu cacu biheza bikuzuzanya. Rero twabonye kuko bizodufasha cyane mu gutunganiriza abantu mu bibazo bitandukanye bahura navyo haba mu bijanye n'amatati haba mu bijanye n'imanza z'ivyaha kugira ngo aya mategeko mpuzamakungu duce tuyuzuzana yani dusanzwe dukoresha y'igihugu cacu mu gutunganiriza abantu kwari gihe usanga hari itegeko ry'igihugu riba hari akantu rihajije waca uraba itegeko mpuzamakungu rigashobora gufasha kugira ngo ushobore gufata ingingo itunganiriza wamene gihugu uriko uratunganiriza. Gilbert Bekonjangwa nawe ati mu gihe mwene amategeko yokurikizwa neza byogira ingaruka nziza ku gihugu be no ku banyagihugu. Mwese yuko twese hamwe tukaja hamwe kugira ngo duteze imbere abatakazi n'abantu atabantu ahindamiye atabantu urimo dufashe abenegihugu guteza imbere igihugu kandi
kwigisha abantu tukigire umuntu ari we wese. Ikindi nuvuga ni uko iterambere ry'abenegihugu riva muri politiki. Iyo politiki nayo ifashwa n'amategeko, amategeko adashyirwa mu ngiro abantu bajya abandi babarenganya, batabagwa n'abajejwe gutunganya ari umwego n'ingaha n'abandi bafatikanyije. Ico novuga rero ni uko babibasavye, ndabivuga kandi nanjye ndavyisaba yuko vyogenda neza tugakora.